muvandimwe babanje gutsinda igitsindo ku ruhande rwa gice cambere gihera abagwanyi bafise kimwe Fravie arakigomborashamo n'ikindi ariko kubwa amahirwe ekipe irokoka gutsindwa n'iminzane oya nabifise iminzane bihari abantu baba barerekeje bakavuga ati sitwe tubona Aigle Noire iratsinzwe ariko igitsindo ca kabiri kiboneka rero ubwo ntibatsindwa ntibanatsinda batahanye rimwe babitsa abiri babitsa abiri umuntu babiha ubusobanuro buhe ariko yamari ikipe ifise abakinyi di tamuhawe Muzinga ifise abakinyi nyene abakinyi kwezi bro iyi niyo ekipe yakagombye kuba ari giti kituri kwa nkuko tubona APR mu gihugu cy'u Rwanda erega ekipe z'ama institution zakagombye gukomera kuko bo baba bafise uburenzi bwo gucumbisha kumwe ntabyo hungabana by'igisirikare niyo igisirikare ni institution nini ya mu gihugu muri bihugu byo muri Afrika ingufu nyinshi ziba ziri mu gisirikare ubwo rero ekipe y'abasirikare igomba gukomera bro ekipe y'abasirikare igomba gukomera kuko amafaranga yayo biroroshe ko yoboneka byoroshe par rapport waraba bakinyi ba iyi ekipe ejo niho twavuga ati ntiratsindwa editi ntibari bwashike ku isimbo y'inuma ako stili bayishitse ko n'ubundi ukabona ko bagerageza gukina twaza kuraba Aigle Noire bafise n'akajezi keza nivyo twaza kuraba Aigle Noire tubishire mu buruhe ko bashitse no kuwa mbere se bashitse no kuwa mbere bafise match urumva nta bafise na match ikomeye na Aigle Noire na Framboli Centre ku munsi w'Imana kandi izingendo z'indege zo muri Afrika ziba ziruhije ibi biporo imagine ukinye match vendredi ucukini ni match mercredi ya Primus League wongeye ko indi match dimanche ya Primus League buje no mu ndwiza bafise Olympique Stade hano akonito niyo definition ni match y'igiporo niyo definition kuba grande equipe rero kuba grande equipe bumamuru ntuzi ko yavuye bikakanya birankabira kuba grande equipe ubwo Aigle Noire ni grande equipe none se si yose rukizi ni nini kuko iri mu mahiganwa abiri deja ni defending champion iri mu bagabo kuba defending champion ubwo obiyigira equipe nini uyu munsi sawa wamubonye ariko gani se kumanga ntuvyemeye Aigle ni ekipe yatwaye igikombe mu mwaka weze iri kudeserukira muri CAF Champions League irarushe kandi na result fiso uyu munsi Jimmy yari ziyemerera kubira kihanganira igikombe bro je twavuganye na bamwe mu bakinyi urabona ko twagiye gutegura intozeye kubera izi ngendo z'indege ushobora gushika ahantu ukahamara amasaha arenze ayo wakagombye kuhamara bro hariyo umuntu araharuhira uraruha itiro kuni abagombara Stefani Kayimba yari yamushize hanze mwe makini nimero 3 beza Kayimba ntiyari yatanguye mu kibuga ku musozi kuri nimero 3 Jando die mukiza ntiyatanguye Sosthene ntiyatanguye Abdi Ineza ntiyatanguye bona ko ni muri 11 yari yaruhije muri attack yakinishije nde attack yakinishije uko Keita we naramubonyemwo match FIFA Press tunayishimire ni sawa cyane kabisa Saidi Samiri yari hanze nandi Samiri yari hanze ubona ko yari yakoze zimwe mu mpinduka mugabo nimba Nicolas Kanyamukenke na Juma bari bahari Keve icyo yitungire yarahari Mwiza Momari yarahari Karimu Kamana yarahari Rajabu yarahari Bukuru Keita yarahari ekipe yari hari ekipe rero yari hari yahuye n'umucoko kandi hurana ekipe iri mu bihe byabo byiza ni Muzinga Muzinga imeze neza kunganya utsinda bibiri rero ku bindi kuri Aigle Noire ukaza utsinda igitsinda mu nyuma bakakugombora nakandi kazi association sportive yitwa Interstar kera kabaye Amanota irayabonye baronsa 3 shabi Amanota irayabonye vivye kandi Amanota meza ibitsindo 3 kuri kimwe batsinze garage express bitatu kimwe bine kimwe kuri 4 burya bine kimwe bahungu ba Interstar bitwaye neza pe Amanota meza kuri bo
ubu inyuma yo kuvuga ngo ni ekipe nziza ikina neza ariko itabona resultat imvuga ishobora kuba itanguye kuhava kuko bwa bwiza hora berekana muri match noneho batanguye kubukoresha no mu kubona resultat iri positive. Interstar tuyifate nka ekipe igomba igaruke kugira ngo kuko batsinze ko bikonfirma mbo kuronka amanota 3 nivyo ni vyiza kandi bishobora kuba umugani wa Zabi Alonso ngo bishobora kuba mazutu canke essence itwambukana ku vyiza biri imbere. Kuronka amanota 3 utsinze ibitsindo 4 semye kameme barakwemo bariko barakoramo amadeni bari bafise. Ariko est-ce que tu bikonfirma ko baje reka tubitege iminsi kuko weekend ntibagaruka muri championnat ntibagaruka namba binashoboka uturabire est-ce que barakina nande match zikurikira gutsinda garage nibaza ko bakoze deal yo kuronka amanota mugabo sinibaza ko byoca bidusamaza ngo tuvuge ko equipe ya Interstar none bagiye kugaruka bakaze izi equipe zaduze uretse ganga ubona yihagararako abandi bose izindi mbambona bazosubira iyo bazananye abandi bose biri kwanka pe Viziyo yo akazi yaragakoze twabigarutse ko akazi yaragakoze twe twaburiye umwanya ari Interstars uyu munsi ya equipe ironka Fredo match ya 2 Pajo Green maze FC akunda vyibuka wena jambere tangwa ngo ndayijyamye ngo ndi nyuma yayo sawa ndi kumwe nayo no muri yo tour equipe zose zatsinze ari kumubigura igitondo n'umugoroba ari kumubigura igitondo n'umugoroba ariko ntibirahera cyane kuri june y'indwi ntibirahera koko hari birahera se Pajo Green iri nganya na rimwe yaranganje na Interstar yanyumva ngo yaje mu bihe byiza ni y'abanyamujisi yacu nitira baruguru mpa ntwe kugera mu hina n'ibirometero 300 hafa 3 kwisi Kecho mirongo bijye gisagara sha aho ucumusha mu banyamujisi ubu mbona hano nice muri gisagara ca Bujumbura ukagira ngo kuhisanga vyaroroshe ibirometero ubona ari bike se ni vyinshi cyane ntabwo ari bike uyu munsi rero dufite match ya Vitaro na Kayanza United kuri stade Runani kuri stade si turi kuwa kane se Kayanza United na Vitaro arayinwa ntabimenye mbarese ko ntabimenye ubwo ndabikubwiye ni saa 9 arashari kare match ni saa 9 tugende se oya ndaje telefone mu Kayanza bampitana aho bagiye kera ubu bagezeyo abo bariyo oya ko baba barenze hano ahubwo nabonye mu gitondo bari hano bari kuryo nabonye mu gitondo musemaje ndondera narinzi ko tugira tuvugane gahunda za match ariko nabonye aciye afatirwa ntiyasubiye kugaragara muri abana babiko nuko rero noneho Vitaro ibintu igiye kubonera hariya dupariye uri kubona Kayanza igiye gutsinda Vitaro dupariye umva ndakubwire bro ndakubwire dupariye ibintu Kayanza igiye gukorera Vitaro oya jereka nawe dupariye sawa Dewano zo dufashe iyi video izogaruke ku munsi we sawa ku munsi w'ejo Kayanza gatsinda Vitaro ejo ndazana icupa ryo mu ruturutu hari nta kibazo Kayanza nitsinda Vitaro je nanje Vitaro gatsinda Kayanza igicupa n'ibitumbura capati sa canke ibitumbura capati sawa nta kibazo ugo ndi arbitre wewe uri arbitre sawa kabisa ari arbitre gari bakakorera prime nini kurusha abakinyi arbitre ari gukorera prime nini kurusha abakinyi bari muri match ubu Vitaro ndayica uko ikiza gihari ni kimwe Imana ifashe gusa nibanganye ngorane twarazikemuye ndayica mana oya nakunganya Imana ifashe gusa nibanganye nakunganya ejo banganije biragenda gute ejo kandi hera banganije turagiteranira nta kibazo uko bigenda kose ejo turanywa kugira ngo je navugije match simvire mwaho weje na pare gutera tware shahe niyo bitaziba ukuntu nyene muri iyi ushobora no kuzogira ibibazo twari dufise muri Vitaro twarabikemuye gahunda yo kuza muri Big 4 turayifise mwifise 9 yindi ifise indi sawa rurageretse pe ifise menshi none si Vitaro ubwo ntaco uko bakurikirana se kujya none ahubwo subiza ko gusawa urakoze Kayanza dawana message ndamwemera cyane ndarara muri Big 4 jewe ubwo Vitaro nawe nibayitsinda ndarara muri Big 4
urazi inyuma ya Frambo urazi inyuma ya Frambo nta bitsindo ugira se hari bitsindo ugire hari bitsindo barabasa barabiraba nyine none ucugira 12 eka da barabahunza batabiraba alphabet kareka barakomeje hano bundi gates imbere ya ka yewe kaye nawe nyine ndi nyuma ahubwo fage imbere ya ka kuko uri nyuma ya Frambo ko Frambo ifite 12 wa mugana se 12 kabisa kandi ifite inkino zibiri tarakina reka naringize ngo ni gitego match numva nifuza kuraba n'ingozi City na Dynamic eka da akawe kurabudu match tubaje ariko kimubona ari match ziciriritse ariko ova nga izi match zigiye kurangwa City Dynamic izi match zirimo abakinyi nase kiretse nambo uzo kujana azoguha no kunywa n'ikini izi match zirimo abakinyi mw'abantu ariko jewe niyo mpamvu oya uzi ikindi kintu ndahinduye tugeze kuri journée yindi uzi n'impamvu cengo manje mu cibitobo uzi journée ngo higeze Edi biragoye kwitwa umuntu wo kubibuga tugeze kuri journée yindwi ese nta muntu wo mu Kayanza agiye kwerekeza i Buganda yo ma lift ndakwereka ingene ndakwereke se musumari wa moto se ariko we ngorano ufise umeze w'abandi ndabona ngo gurumpeko ngo gurucizana ndaguheko uzi yuko bisaba ano ko je nzogura imodoka ano n'amanota ya kabiri Vitaro tugiye gutora imbere ya Kayanza se ni gute nka PJ tugurira imoto dushaka imodoka imvura igwa tunyagire dushaka imodoka urazi imvura mutanyagire dushaka imodoka sawa nacu busa nibuzumva kamara maza Muzinga ni kuwimana na Bwamuru yego mamuru baraza kuba bakira Muzinga dimanche Olympique Stars na Musonga te Olympique Stars muyinga bamusonga te barayinwa yewe ahubwo uzojaha era aba Flambeau du Centre Aigle Noire munsi wewe inde Flambeau du Centre Aigle Noire akubura duka ruguru wewe n'umuntu wa ruguru oya genda kugije kuri kuwimana nkaronka uburyo nduga uje mu muruna ndaja kuri match ya Bwamuru na Muzinga oya Muzingira ko nkumura umuntu hari Nikuri kwimana Umamuru nande na Muzinga gangara ko nkumura umuntu hari wewe afazari nanje iyi match ya Flambeau du Centre na Aigle Noire genda yivuga ubwo raje ubwo mundongetse mu yinga se Bujumbura mane muze muka ahubwo uyu wo muri Bujumbura yagotse vyari bikana none se wewe wo kuruhwase ina muncandi hari ya muncandi kuri buzenge bwa hariya se n'ubwo Bujumbura buje ako ni Bujumbu agenda yani Bujumbura kabisa oya ariko mwamumbeshe kwa Flambeau kwa Aigle Noire na ko Olympique Stars na Musonga ariko rero wapisha gusiba match ya Flambeau na Aigle biragoye atu Bamura Muzinga tuzozirabira live kuri FIFA please Olympique Stars na Musonga tuzoyikurikirana live burako di match hari match ziryoshe gusa message ngo zinande na Rukinzo ariko naramutse ngingo zisinoka nakugiriye inama nziza ndoge kuwa gatandatu ndari ngozi dimanche munyanyagire muyinga oya bose gumi ngozi shaka ngumi ngozi bahita ikurubona muyibura arayicira yo reka message ngozi naruka message nayo nahaye mbone vyayo inde message akanaro kenza nevyo mebora agize imisa mbere erega mbonje ico nshaka na ya ma equipe ntariko ndabona ari karakina uko message dongozi maze kubona match zayo zibiri equipe ya Rukinzo maze kubanyibwa mbabare ruheze ikiganiro nigi ushaka uje hehe iyi minota rero sigaye uri kubona ari nk'amasaha 5 asigaye se Mana nyagasa Vitaro ndayica we none ntitwapariye twajeje mwasubiye mu gapariya se kuri match ya nyuma Flambeau Aigle ka Aigle ndakanwa Flambeau Aigle Aigle ndayiga urege ubwo yari Flambeau uri Flambeau ubwo je hariho hamwe ndi ariko ndifashe oya ndi arbitre muri izi match je ndi Aigle we man je ndi nyuma ya Flambeau oya mushaka ku mazina nitwa muze murongera ko Rikawa Faustin ndi nyuma ya Flambeau Rikawa kabisa je umviriza Rikawa kabisa Niyera Edi Christian Mukiriso sawa kabisa Edi Christian Mukiriso Niyera Edi Christian Mukiriso Ndi twasa kwa muri miroga kayimba sha uraza kuba kayimba mbuye Mbuyamba Stefane kurubona ibintu birahuye oya gusegena kayimba Mbuyamba Stefane Stefane ibintu by'ikavyo birahuye turayima oya Aigle murangwa mbona muranyobwa nk'umuruturutu murangwa mbona yujya n'umubirizi bro ariko uranyobwa hari urumva yari yumubirizi umuntu yawunywesheje umukenke ariko biragoye vanwe anywa shobiri n'umukenke izina y'Imana kunukubira buhoro no kubira oya bisaba kugotome
bisaba twakira gufotora. abantu papa baza kuba Mbembuye. turakira abantu 67 ubusa bune kuri WhatsApp twakira abantu kuri Baraduhamagara. WhatsApp WhatsApp iri hewe. singe yose Eh. twakira abantu b'ubwota amasimbi turakira abantu bo hakujya kure none se erega hari abantu bo muri Zambia batubwiye ko barimo kuturemera baturungikira akantu Rahira? Oya reka tubakira. barungike nk'ukuguru kose kw'ihene ngo twimenye 67 31